inshuti mukomeze gutega amatwi ibiganiro byacu tubaha ikaze kuri updates.official, urubuga twabahitiyemo kugira ngo rujye rubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane amakuru dukesha radiyo ijwi ry'Amerika. Reka tubasabe gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo igihe cyose twakoze amakuru yacu ajya abagereraho ku gihe mutiriwe mujya gusacinga. Dore amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Niki kirimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93.3 i Karongi na FM 104.3 i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ingabo z'u Burundi ziravuga ko zitivanga mu makimbirane ashyamiranya mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi abacukura ubutare bavuga ko bakora bahomba kubera ko banki nkuru y'igihugu ibubagurira ku mafaranga make. Umunyarwandakazi wakiniye ikipe y'igihugu ya volleyball arasubiza amaso inyuma, avuga uko umukino wateye imbere muri myaka 40 ishize. Icyo gihe nari vice capitaine, nigaga i Remera Rukoma. Icyo gihe rero nakinaga hagati, ubundi nkakina no ku ruhande, aho umwanya babonaga hacumbagira kenshi, aho hose narahakinaga. Gertrude Kubwimana muramumva mu makuru y'imikino. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Tim Harris Ishimwe. Ejo ku cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika Anthony Blinken yageze mu Butaliyani, aho yagiye mu nama y'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga bo mu bihugu byo mu muryango wa G7. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, abayobozi b'uyu muryango wa G7 bongeye gushimangira ko bazakomeza gufatira Uburusi ibihano bizayisaba ikiguzi gikomeye kubera intambara bwagabye kuri Ukraine. Muri byo harimo kugenzura ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga n'izindi ngamba, ndetse baniyemeza gukomeza gushyigikira Ukraine igihe cyose bizaba ngombwa. Muri iyi nama igiye kubera mu Butaliyani, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika Anthony Blinken yavuze ko azaganira ku bibazo birimo amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati, ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, umutekano wo mu karere k'Ubuhinde n'inyanja ya Pasifika, ibibazo by'umutekano biri muri Haiti n'intambara yo muri Sudani. Muri uru rugendo rw'iminsi 4, Blinken na bagenzi be b'abaminisitiri bateganya guhura na Papa Francisco i Vatikani. Iyi nama igiye kuyoborwa n'Ubutaliyani muri uyu mwaka yitabiriwe n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubuyapani, Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza. Kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoje, ibihugu byari biteraniye mu nama yiga ku mihindagurikire y'ikirere byasoje iyi nama yaberaga i Baku muri Azerbaijan. Ejo ku cyumweru hatangajwe amasezerano yagezweho ariko bigoranye, yari agamije kwemeza amafaranga azakoreshwa mu guhangana n'iki kibazo cyumvikana nk'igiteye impungenge zikomeye ku isi. Ibihugu bikennye nibyo byumvikanye nk'ibitishimiye ingano y'akayabo kagera kuri miliyari 300 z'amadolari yumvikanyweho gutangwa ngo ikirere kibungwabungwe. Ibi bihugu birimo ibyo ku mugabane wa Afurika bikunze kwibasirwa n'ibiza byumvikanishije ko miliyari 300 z'amadolari y'Amerika ari make, ndetse bitunga agatoki ibihugu bikize ko ari byo bigira uruhare mu kwangiza ikirere. Simon Stiel, umuyobozi mu muryango w'abibumbye ONU ushinzwe imiterere y'ikirere, nawe yemeje ko amasezerano ya nyuma yagezweho adatunganye, maze avuga ko nta gihugu na kimwe cyabonye ibyo cyifuzaga. Aha i Baku iyi nama yaberaga, hari n'imyigaragambyo yabaga buri munsi mu gihe cy'ibyumweru 2 byaranzwe no kudasinzira kw'abayitabiriye. Aba bashinja ibihugu bifite ubukungu buhagaze neza nk'ibyo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, Amerika n'Ubuyapani kutagira amasezerano arimo icyizere, ibyatumye ibyumvikanyweho bifatwa nk'ibitaboneye. Ku ruhande rw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byari byizeye inkunga igaragara y'ibihugu bikize, ariko biba ikinyuranyo. Ejo ku cyumweru ishyaka riri ku butegetsi muri Mozambique Frelimo ryakoresheje imyigaragambyo mu murwa mukuru Maputo kugira ngo rigaragaze ko rishyigikiye umukandida waryo Daniel Chapo watangajwe nk'uwatsinze amatora yabaye mu kwezi gushize.
Iri shyaka kandi riranasaba amahoro nyuma y'imyigaragambyo yagaragayemo urugomo rwatwaye ubuzima bw'abantu nyuma y'amatora. Umwe mu barwanashyaka ba Frelimo witwa Flevia Kumban ari muri iyi myigaragambyo yagize ati Venancio garuka mu rugo. Aha yavugaga ku mukandida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Venancio Mondlane kuri uyu wa gatanu wavuze ko azemera icyifuzo cya Perezida Filipe Nyusi cyo kugirana ibiganiro bizakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho ndetse n'imanza akurikiranyweho zikarangira. Ku itariki ya 26 y'uku kwezi turimo, Perezida Filipe Nyusi yatumiye Venancio Mondlane mu biro bye i Maputo nyuma y'iyicwa ry'abantu babarirwa muri mirongo mu gikorwa cya polisi cyo guhosha imyigaragambyo yamagana ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 10. Mondlane yavuze ko amatora yagaragayemo uburiganya ku ruhande rw'ishyaka rya Frelimo Nyusi abarizwamo. Kugeza ubu birakekwa ko Mondlane yaba yaravuye mu gihugu kubera ubwoba bw'ibitero ashobora kugabwaho, ariko mu by'ukuri aho aherereye ntabwo hazwi. Abayobozi bamushinja ibyaha by'ubugizi bwa nabi n'ibyambonezamubano, bityo agacibwa indishyi z'ibyo bavuga ko byangirikiye mu myigaragambyo, ibyatumye konti ze zo mu mabanki zifatirwa. Ku wa kabiri, Perezida Nyusi yavuze ko abantu 19 barimo n'abapolisi 5 aribo baguye mu myigaragambyo. Byitezwe ko Perezida Nyusi azahererekanya ubutegetsi na Daniel Chopo watangajwe ko yatsinze amatora mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. urakoze timu Harisi Shimwe. Aya makuru mushobora kandi kwumva muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3 akadomo radio yacu @com na ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X. Adresse yacu ni wa radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kiramagana ibirego by'umutwe w'inyeshyamba wa Twirwaneho bivuga ko ingabo zacyo zaba ziri umugambi wo gukorera jenoside abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge gifatanije n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo. Kigali, Eric Bagirubusa. Muri iri tangazo ryasinywe na Brigadier General Gaspard Baratuza uvugira ingabo z'u Burundi, igisirikare kiremeza ko ingabo zacyo ziri muri Republika Demokarasi ya Kongo ntaho zihuriye n'amakimbirane ashyamiranyije amoko anyuranye yo muri iki gihugu. Itangazo riragira riti FDNB iramagana yivuye inyuma ibirego by'ibinyoma bikubiye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'umutwe wa Twirwaneho rishyira mu majwi ingabo z'u Burundi ko zaba zivanga mu makimbirane ashyamiranyije amoko akorwamo urugomo rugamije kurandura ubwoko. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Burundi buravuga ko hagendewe ku bunararibonye n'ubunyamwuga bwazo zidashobora na rimwe kwishora mu makimbirane nk'ayo, kuko zidashobora na rimwe gutezuka ku mikorere zizwiho ku ruhando mpuzamahanga. Iki gisirikare kiravuga ko ingabo zacyo ziri muri iki gihugu ku bw'amasezerano Uburundi na Kongo byagiranye y'ubufatanye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yaba iy'imbere mu gihugu ndetse n'iy'abanyamahanga. Iyo kivuga ko irimo na FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Kikavuga ko ibyo kibikora gifatanije n'igisirikare cya Kongo FARDC hagendeye gusa ku masezerano ibihugu byombi bifitanye, kandi ko ubutumwa bwacyo kibukora kinyamwuga cyitwararika amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu. Iri tangazo ry'igisirikare cy'u Burundi rije rikurikira ibyaherukaga gutangazwa n'umutwe wa Twirwaneho mu byumweru 2 bishize. Mu itangazo ryawo ryo ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 11, uyu mutwe uvuga ko horanira uburenganzira bw'abanyamurenge watangaga impuruza kuri jenoside yibasira abo muri ubwo bwoko wavugaga ko irimo gutegurwa. Igisirikare cy'u Burundi kigashyirwa mu majwi nk'ikirimo gutanga ubufasha bw'ibikoresho ku mitwe iri muri uwo mugambi wa jenoside. Twirwaneho yavugaga ko ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zihurije hamwe n'umutwe wa FDLR uzwiho kuba warakoze jenoside mu Rwanda. Ubwo bufatanye uyu mutwe ukavuga ko bugamije kurimbura abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge haherewe ko muri zone ya Rurambo ho mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Epfo. Twirwaneho muri iri tangazo ivuga ko FDLR na FARDC babifashijwemo
n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na CNRD barimo gushinga ibirindiro mu duce twa Gitonga, Nyarurambi, Murenge, Remera na Masango. Uyu mutwe ushimangira ko hari inama yo ku rwego rwo hejuru yahurije i Bukavu muri Hotel Residence abagaba b'ingabo za FRDC na FDLR, Wazalendo na CNRD mu cyumweru kibanziriza icyo wasoreyemo iri tangazo. Uyu mutwe ugahamagarira umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora bwangu ukarengera abanyamurenge ndetse ugahagarika jenoside yenda kubakorerwa. CNRD ifite umutwe w'abanyeshyamba wa FLN ushyirwa mu majwi mu itangazo rya Twirwaneho, nayo irahakana ibyo ishinjwa byo kuba iri mu mugambi wo gukorera abanyamurenge jenoside. Iyi CNRD irashinja Twirwaneho gukorera inyungu z'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda, ivuga ko rigamije guteza umutekano muke muri Kongo ngo ribone uko ritsemba impunzi z'abanyarwanda zarokotse ubwicanyi zigahungira mu mashyamba ya Kongo. CNRD igira iti ibiri muri iri tangazo byose bivugwa kuri CNRD ubwiyunge FLN Twirwaneho yita CNRD mu nyandiko yayo ni ibinyoma bisa byacuzwe na FPR, uyu mutwe ukorera hagamijwe guhindanya isura y'umuryango wacu. Iri shyaka rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda rikongeraho riti nta ngabo za FDLR ziba muri Kivu y'Epfo, ariko Twirwaneho yazivuzemo mu rwego rwo guteza urujijo hagamijwe guha ubutegetsi bwa Kigali impamvu yo gutera Kivu y'Epfo ku nzitwazo zitari zo. CNRD ikavuga ko bizwi ko mu bagize umutwe wa Twirwaneho harimo n'ingabo z'u Rwanda RDF zirimo mu buryo bwa rwihishwa. Iri shyaka rivuga ko umutwe waryo witwaje intwaro ari wo FLN ntaho uhuriye n'ibyo ryita ibinyoma birimo gukwirakwizwa na Twirwaneho. Mu Burundi abacukura ubutare bavuga ko bakora bahomba kubera ko banki nkuru y'igihugu ibubagurira ku mafaranga make, ibyo bituma bahitamo kubugurisha magendu mu bihugu bituranye, igihugu kikahombera. Inkuru irambuye Thierry Ndayishimiye. Mu gihugu c'u Burundi intara zimbwamwo ubutare zirimo Bujumbura, Cibitoke, Kayanza, Ngozi, Muyinga na Kirundo hasanzwe hacukurwa cane ubutare. Nkuko abasanzwe bacukura ubutare muri izo ntara babyivugira, ico gikorwa co kwimba ubutare gitwara uburyo bwinshi kugira ngo baronke ikiro kimwe c'ubwo butare. Mu itegeko risharijanye no kwimba ubutare riherutse gusohoka ryerekana ko ku kiro c'ubutare leta itegerezwa gufataho 30% by'amafaranga akinjira mu kigega ca leta. Abo bimba ubwo butare bakavuga ko bakorera mu gihombo gikomeye kuko baba bakoresheje uburyo bwinshi. Iyo kongera ikicara ikaraba ikabona yuko abaguzi atunga bakorera mu gisata cy'ubutare bohomba, bariko barahomba. Aha kandi bavuga ko banki nkuru y'igihugu ibagurira ubwo butare bwa zahabu ibaha amafaranga make ugereranije n'ibiciro biri ku isoko mu bihugu byo mu karere. Ibyo rero bigatuma hari bamwe muri abo bahitamo kuja gushora mu buryo bwa forode kugira ngo baronka yisununuye, bagasaba leta kuduza ibiciro maze niyo 30% ikayagabanya kugira ngo nayo yunguke, bukwirinda ko bagurishiriza mu kinywabi. Dukoresha usanga harimo abo dufata tugasanga bari batwaye twamubatse mbe gushira ndakatuka dushira kanaka tugasanga uwo muntu nta stock afise uwagura bika muhira. Nayo kubijanye no gushora imari baba barose abo bimba ubutare basaba ko hoshigwaho ibibanza muri ibyo bice byimbwamwo ubutare bagurishirizamwo kugira ngo ntihabeho ubusuma. Aha batanga akarorero ko muri Berube batabakira neza kuko baba bavuye kure, hari aho basanga bafunze bikabasaba kurarana mu mahoteli ubwo butare, bakabona ko ari ikibazo gikomeye co kudaha agaciro igikorwa kiba cakozwe, bityo bagasaba ko Berube yoziraja kubwifatira aho bwimbwe bakabona kubumanukana i Bujumbura. Basi nimuzipime muzibihe uko ntizizimira. Abakozi barandahira ngo ibi bishaka bizo kuzimira kuri yo ngugenda nawe ari ku mugoroba urugendo vyibikira. Ndavuga ati none umwimbu mukerero w'ubwo butare umaze igihe wibonekeza mu Burundi, kandi haheze imyaka n'imyaka ubwo butare bwimbwa muri ico gihugu byahagurukije abashinga amateka mu minsi heze baja kuraba aho ibyo bikorwa bibera, ikibazo kivyinyegeje inyuma. Abashinga amateka bagize umugwi wamaho mu byujejwe harimo intwaro ibereye baragendeye intara zicukurwamwo ubutare babonana n'abajejwe intwaro hamwe n'abacukura ubutare. Baragiye kandi mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo
y'ubutare n'agataka ubushikiranganji bujejwe ubutunzi hamwe no mu kigo OBR ni banki nkuru BRB kugira ngo barabe aho bipfira. Mu cegeranyo giherutse gushirwa habona n'uwo mugwi naco cerekana ko igituma umwimbu w'ubutare ubandanya kuba muke ku buryo udashobora gusahiriza igihugu nk'uko biba byategekanijwe, ariko ibanki nkuru y'igihugu ibugura ku giciro gito bigatuma bushorwa mu kinyegero aho babaha menshi. Cerekana kandi ko hari ibisata byinshi byo muri leta bitoza amatagisi y'ubutare bigatuma akarusho kataboneka mu gihe ayo mafaranga ava ku butare yategerezwa kuja kuri konti imwe, naho mu gihe mu mafaranga leta yari gukoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 hari hategekanijwe ko miliyaridi zirenga 26 zizova mu butare, habonetse ibice 24 kw'ijana, ni ukuvuga imiliyaridi 6 zirenga gato. Kubimba ubutare nabo uwushoye mu banki nkuru ya Republika ku kiro aronka 70 kw'ijana nayo 30 kw'ijana kaja muri leta. Ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori OBR naco kivuga ko amafaranga ava mu butare ari make cane. Komiseri mukuru Jean-Claude Manirakiza atwara ico kigo avuga ko ibi bitera ari byinshi kuko hari ibyo batamenya bitewe nuko mu ibwirizwa rigenga ubutare hari ibyo batemerewe kubaza. Akarorero atanga nuko ubutare bwa zahabu buba bwaguzwe na BRB ikabushora hanze ati amafaranga bwaguzwe bamenyeshwa. Turukori yateza gutozwa kuri valere jamwe hanze turagira gutora kuko amategeko ntaratomoka. Ibanki nkuru y'igihugu nayo ivuga ko bobo bataba bagiye kudandaza ahubwo baba bagiye kuronderera igihugu amafaranga y'agaciro bifashishije izo nzahabu. Guverineri w'iyo banki Edouard Normand Bigendako wa BRB akavuga ko arico gituma ayo bagurishije bitaba biri ngombwa ko ashikanwa muri OBR. Abari kugira ngo tuzihindure mu kintu bita hors monetaire. Rero ntabari udandaza nubwo ubundi agira ati je ngomba ndandaze. Kuri ibyo bibazo byose biraba uko umwimbu uva ku butare wo kwisununura, umushikiranganje mu byajejwe harimo ubutare Engineer Ibrahim Uwizeye amenyesha ko hari biriko birakogwa kugira ngo kwimba ubutare bigenzurwe na leta, ndetse no mu bimba kugeza bushowe habe harimwo abakozi b'ubwo bushikiranganje, ntihabeho kubutererana bikorera utwabo gusa. Bishimisha nuko tubabwira tuti bwa mbere bwo nuko kugira ngo muje gukora tuzobaha abajamwe abarundi bagira gute baza gukurikirana ibikorwa. Mu byasabwe n'abashingamateka bishikiye ahimbwa ubutare mu cegeranyo basohoye basabye ko leta yoshira uburyo bukwiye n'inguvu mu gisata c'ubutare na cane mu bijanye n'ubushakashatsi, kwigisha abahinga mu byo gucukura ubutare, ikongera ikorohereza abaja kugura ibikoresho bigezweho byo gucukura, kumenyekanisha ibwirizwa rigenga iby'ubutare n'agataka, gusubiramwo ibiciro bitangwa ku butare ku buryo byababana n'ibiciro biri ku masoko yo mu karere. Leta yogabanya ibice by'umwimbu bisabwa abashoye ubutare bikava kuri 30 kw'ijana bikaja ku rugero rwumvikanywe ko n'ibindi bitandukanye byotuma ubutare butanga umusaruro ku gihugu no ku bene gihugu. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu makuru y'imikino kuri uyu wa mbere ikipe urunani yo mu Burundi yahagurutse i Bujumbura yerekeza i Nairobi muri Kenya mu mikino ya Elite 16 izatangira kuri uyu wa kane. Amakipe umunani yo muri Afurika y'Uburasirazuba n'Amajyepfo azaba ari mu matsinda abiri. Ikipe izagera mu mukino wa nyuma izaba ibonye uburenganzira bwo kuzakina imikino ya Basketball Africa League. Desiratungimana, abakunzi b'umugwi runani bariteguriye gushigikira umugwi wabo. Abazofata urugendo rw'imodokari babwijwe rya Amerika ko ibirometero birenga 1400 biri hagati ya Bujumbura na Nairobi ko atabwoba bibateye. Bati ikibajanye no gushigikira umugwi bakunda kugira ubone intsinzi bashike ku ntumbero y'umugwi yo gukina inkino za ball. Ubutigu burageze, tugiye kuja i Nairobi, imyitegurire ikiraba, umugwi ntuzokwijana wonyene, hari abakunzi bazowuherekeza kumwe mwabibona muri Dar es Salaam. Nukuvuga n'ubu muri Nairobi batwitege, kunzi b'urunani bazoba bavuye Bujumbura, dufiseyo n'abandi bakunzi benshi cyane bariyo. Antuka ambiance zobiriyo, kandi ku mugwi nakubwiye yuko twaherekeje twabanye nawo no mu entraînement tubona n'umugwi twizeye kuzodufasha ibintu bikomeye cyane hariya bagashobora kudushikana mu higanwa rya BAL.
nk'uko mubizi murazi ko dufise ekipe ikomeye cyane, turayizeye, turazi ko izotuzanira intsinzi. Natwe abafana nk'uko mubizi turabashigikiye cyane, tuzogenda no kubafasha. Benshi bazogenda muri Kenya, none si kure cyane mu Burundi. Tuzogerageza uko dushoboye kose dufane ekipe yacu, kandi natwe turazi neza yuko bizogenda neza, kandi turizeye intsinzi. Turabizeye, dusaba abakinyi bakomeye, dusaba abakinyi bameze neza, turizeye neza cyane yuko bizogenda neza. Urunani ishaka. Crystal Gatabazi, umwe mu bamenyereza b'Uburundi mu rukino rwa basketball akurikiranira hafi inkino za BAL, amenyesha ko urunani rufise amahirwe yo kugera naho Dinamite ageze. Arerekana igituma afitiye icyizere uwo mugwi ukunzwe cyane mu gisagara cya Bujumbura eka no mu gihugu cyose. Ubu mwarabonye yuko bazanye abakinyi benshi bakina ahantu hamwe, kandi abakinyi barifise ubuto bakirondera kubaka izina. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ubu muri basket. Abakinyi bagishaka gutera imbere, turavye guhera kuri ivyo bakinyi bariko bakina na Dinamo, urabona yuko ari umugwi ufise ishaka, kandi murabona ko ata kintu kinini bahinduye. Iyo ufise ekipe ihari, ikipe izinanye, ikipe imaze kuva hasi, badugiye hamwe muri playoff, baragenda barakina tubare bari hamwe, nta kintu kinini cyo gukosora, nta kintu na kimwe cyo kuzana abantu babafasha. Haba hakenewe umuntu umwe eka canke babiri. Nkuko vyamenyeshejwe kuri uno wa kane igenekezo rya 21 na Amadou Galofa Larongo Ebal, inkino zo mu karere ka Karahari zizobera mu gisagara ca Rabat muri Maroc. Zizobera ku kibuga ca Prince Moulay Abdallah Sports Complex kuva igenekezo rya 5 gushika 13 kwezi kwa 4 umwaka wa 2025. Izo mu karere ka Sahara zizobera mu gisagara ca Dakar muri Dakar Arena kuva itariki 26 z'ukwezi kwa 4 kugera itariki 5 z'ukwezi kwa 5. Nayo izo mu karere ka Nil zizotangura igenekezo ya 17 kugeza ijya 25 kwezi kwa 5 muri Beka Arena i Kigali. Muri utwo turere dutatu hazohurira imigwi yabaye ya mbere mu bihugu nka Angola, Misiri, Maroc, Nigeria, Rwanda, Senegal na Tunisia. Hiyongere ko imigwi 5 izova mu nkino za Elite 16. Iyo migwi uko ari 12 izocishirwa mu matsinda 3. 8 yasumbije iyindi ihurira Pretoria muri Afrika y'Epfo mu nkino za nyuma. Izo nazo zikazobera muri Sunbet Arena kuva igenekezo rya 6 gushika iya 14 ukwezi kwa 6. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda, umunyarwandakazi Gertrude Kubwimana wakiniye ikipe y'igihugu ya volleyball arasubiza amaso inyuma avuga uko uwo mukino wateye imbere muri imyaka 40 ishize. Jean Claude Munyandinda. Ku myaka 56 y'amavuko, Gertrude Kubwimana ni umuyobozi ushinzwe tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. Mu magambo adategwa aratwibutsa uko ikipe y'igihugu ya volleyball y'abagore yari yubakitse mu mwaka w'1988. Aradusobanurira ibyarangaga buri mukinnyi muri 6 b'inkingi za mwamba zayo babanzaga mu kibuga muri icyo gihe, aribo Chantal Yansoneye, Gertrude Kubwimana ari nayo tugiye kuganira, Epifanie Ndahayo, Jeannette Uwimana, Agnes Mukazibera na nyakwigendera Mediatrice Gasingwa. Chantal yakinaga ku mwanya w'upaseze, niwe watangaga imipira, hanyuma abandi tugakurikira. Chantal yaturukaga muri NT Kibuye. Gasingwa Mediatrice yari umukinnyi ukomeye cyane, yari animatrice ku ishuri ry'i Remera Rukoma, ariko we yaje no gukora muri Minisiteri ya Siporo. Mediatrice rero yakinaga hagati, yari umukinnyi ukomeye, ni nawe wari ufite iyi serivisi tuvuga ko ariyo isigaye igezweho, kuko abaserivaga bose bahererekanya umupira bakoreshaga iya kera yitwaga gakondo. Icyo gihe nari vice kapitene, nigaga i Remera Rukoma. Icyo gihe rero nakinaga hagati, ubundi nkakina no ku ruhande, aho umwanya babonaga hacumbagira kenshi, aho hose narahakinaga. Epifania nawe yigaga muri NT Kibuye, yakinaga neza cyane inyuma, yari azi defense cyane, nta mupira n'umwe wajyaga ugwa hasi, imipira yarayiteruraga yose. Jeannette nawe yari umukinnyi ukomeye. Jeannette yari kapitene. Jeannette yigaga muri NT Kibuye, nawe yari umurefti, ariwe babitaga umweriye, yakundaga gukina muri kane, ariko Jeannette yabaga afite imbaraga zidasanzwe, yaranasimbukaga cyane. Iyo waguhaga umupira wabaga uzi yuko uwo mupira we uhita utanga inota.
Agnes Mukazibera nawe yari umukinnyi ukomeye, nawe yakinaga yari umweriye, yize muri NT Kibuye, yari afite serivisi ikomeye ku buryo yatsindaga amakipe agaseriva rimwe kabiri umupira batarawuhagarika, kandi nawe yarasimbukaga cyane akamenya kwataka aho bita muri diagonali. Kuri aba bakinnyi batandatu b'indobanure babanzaga mu kibuga mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya volleyball mu bagore, hiyongeraho n'abandi bazaga basimbuye ariko nabo bakaba bari bafite ubuhanga bugaragarira buri wese. Muri bo twavuga Serafine Mukamuberwa, Hasina Mukagasana, Rose Uwamahoro, Marie Jose Gicari na Chantal Sezikeye. Hari kandi Console Uwimana, muri iki gihe akaba ari Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Muri gahunda zacu zo mu minsi iri imbere tuzabagezaho amarushanwa y'ingenzi ikipe y'igihugu ya volleyball mu bagore yitabiriye n'uko yayitwaye. Gertrude Kubwimana azatuvungurira kandi ku ibanga yakoresheje kugira ngo ku myaka y'56 aba akigaragara nk'umuntu ukiri muto w'imyaka 35. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Hano dusoreje aya makuru iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi ujya kuvuza impundu z'isuka ajya mu mbere. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.